Hey, biga waramenye Omega Shop. Omega Shop wibaza ngo niki? Omega Shop yaje kubabera inyishu y'ibibazo byanyu. Umviriza, tubafitiye amavuta meza 15, 14 aja muri DSL mu makamyo mbere n'ahandi. Tubafitiye amabateri y'ubwoko bwose kandi akomeye aramba. Akabinja rero ibyo byose umaze kubigura tubigusanza aho uherereye kandi tukabikwambikira ku modoka ku buntu. Sibyo gusa turafitiye Otan par 13 par 14 kandi ameze neza cyane. Dusanzwe dufise care twakira abakiriya neza. Wifuza kumenya aho Omega Shop iherereye naho sahandi iherereye imbere ya banke Ikode ni uzobona Omega Shop. Mbere ubajije ati kwa Yamuremye Gerard baca bakwereka bose barahazi. Hari n'icyapa cyanditse ko Omega Shop. Ushobora kuturondera kuri nimero ikurikira 68 21 51 41 68 21 51 41 hamagara kuri iyo nimero uciye kuri WhatsApp cyangwa kuri ya page isanzwe ushobora kuturonka byoroshe. Omega Shop ni inyishu y'ibibazo byanyu. Mviriza nakubwira ruvyo umunsi hasubiye guca umuntu ajya kuri portail jewe ntabizi canke bose atabizi wirinde nsubiye kugufata unyoye itabi haje canke inzoga za wonwanya sinzosubira no kukwimana no kukwimana sinzosubira Vimbere ndaguhashu birashushe kandi je natangiye kugira ubwoba. Umviriza ndakubwiye ubu rugamba rurakomeye muri ino nzu. Urazi yuko nagiye mu cyumba kwabiri nari nabonye ahantu hari ibipapuro byinshi maze kwinjira yo gusa ntaranakora n'icyo nari ngiye gukora. Umubodigadi wiwe waciye dutubirana neza amaso ku yandi. Mbona natangiye kugira ubwoba n'ukuri Imana n'ukuri n'akazi kawe je n'ukuri nzova ndahasiga n'agatwe bazonyica. Reka je natanguye nogira ubwoba yatanguye kumyikeka umuntu duhuriye mu cyumba cy'aberi gashaho ndiko ndasambagura ibintu by'abandi. Reka yarambonye neza amaso mu yandi asha
jewe n'ukuri mva natanguye kugira ubwoba mana natanguye kugira ubwoba ndasiga gatwe mana cunye n'uturi jewe atara kandi ndakwigutse n'ukuri umenye ko twahuje amasuku yanjye ndi muri shambure rero amaze kuhashika ubwo rero fasha Bera ko wazindutse cyane ko wazindutse cyane nariko nditaba telefone y'umugenzi urumva arabona ko ndi mu kwibaruka rero hari umugenzi yantelefone ambwira ko ariko baranegurira ibintu bya baby shop. Okay, gusa zuraryama cyane uruhuke pana kuzinduka sivyo? Okay, sawa nenda nivyutse bandanye ivyo wari sawa. Junior karibu cyane. Stare na akazi tu uzi ko bitanyoroheye kabisa vraiment uno munsi harutejo ndumva nezerewe ariko numvise no kuri telefone umengo urafise murare bimeze bite barazi kintu bimunezero mino misi heze wa mubaya nyina mpiga guma ashaka gutwara ubuzima bwanje yari yaje umwe wambwiye mubaya yari yaje ashaka kunyica gusa ikituma nezego yaje ngaha mu rugo ya ambo bimwe bwangurukira mu kasi rugatwara nyoko yararunshiriye bitwaraho uyu muhungu wanje ntiyaba yaramvuze koko arinjira mu rugo Bera akaba ari kumfata nk'umumenje imbere yiwe ariko subundi ndashaka kubaza mu kwica uwo muntu basi hoho mwaramukuyemo n'amajambo make hamwe yavuga umuntu ari wamutumye hamwe tumenya ahantu duhera twataka kugira twumve ko abandi bari kumwe basi mu bisanzwe bya bodyguard amuhana mukubita ntiharagambiriye kumwica kwari kumukubita nk'umuntu w'umubaya nyine aduteye muhira ariko ingorane twagize nagenda mubaza bimeze gute ni wewe nyine ubwawe mpiga cyane n'ugutuma arambara ati mbose jewe je ndi umukozi ndi ku kazi ndafise umuntu antuma kandi ampemba urumva haje nyine agiye kuvuga izina ry'umutuma neza acaracikana atabivuze nico cambabaje cyonyine bo ntangorane ndumva mwe mwagerageje burya iyo ni intango kubya yenda kose ukomera bizikura umugenzi ufise ingorane nanjye bandazifise ariko je mwanya mu birambabaje kwa mwaramwisha atarabanza kuvuga kuko urumva urugamba rwacabandanya ariko bo brother bizura umugenzi nubwo byashitse mu kivuna umwansi bo mwanya ndabishimye ariko ujya mukozi wawe sinzi burya bodyguard wawe uramwizeye neza hamwe yisha umuntu atokuvamo ugasanga uragize ingorane ugenda mwizeye cyane ujye bodyguard wawe ugera renze ndamwizeye uyu nawe ntanyinisheje ntazondiwe arapfa mbere ya byose kugira mbona uko nkora akazi kanje cyane ni ibindi birebire ariko nta gikuba cyacitse mu rugo ahubwo mpereza akantu muri firigo n'inywere burya mvuye kure nanje chaka nomba rikisha yego vuba nta kibazo ibyo ni bisanzwe kandi ubu ahubwo warone ubwo kuri telefone ati umuntu byagenze gute gusa umwanya nkumva rafise akanyamuneza ati reka simbe ndaba oya ni manezere oya umuntu w'umugabo wewe ureka kunezega umuntu aje kukwica akaba ari wawe umugabo w'umugabo n'urinda rega nimba ujya yarapfuye hari gabari je mbana narapfuye yakobereye incungu ni gitambo ariko ga mutoya wanje urabaye ngaho ntiwibuka n'ivy'urugo none byagenze gute nibiki n'igiti gituma udasubira mu rugo ni kubera iki mukuru wanje urazi ko ntakwanka ariko jewe ndakubwije ukuri kwa bijya bintu biri mu rujya rugo sha ntabyo ushobora kwemera none ko iki wavuyeyo ariko urumva nibyo niko ndakubarira ikibazo cyahabaye ntacuzi jewe urana ko tubanye n'umugabo twikundane hacamo ikibazo hacarazana ibindi bikorwa byo mwarujya rugo
ihangane mukobwa wanje ihangane we mbarira kuntu byagenze urumva bwa mbere baca baraza baranyiba umwana we ujya kajya kana dufitanye urakabona kajya kana gakutse ndakabona nuko ubugira kabiri aje babarantwaye ariko rero ikirenzeho ikintu cyatumye neza na neza nahukana pe suko nari ndamwase pe ariko icyarenzeho neza na neza ntashobora no menga sinona mubabarira ariko kubera ko ndamukunda umutima uragaruka icyarenzeho rero ngo ni igiki aca haza umuntu ngo uyu mwana n'uwi wanje umwana jewe natwaye amezi 9 mbona inda ye yadukije ngo uyu mwana ni gwanje ikintu rero cyanyishe ntukizi umugabo wanje neza twubatse mu mategeko Imana ibiza abanyagihugu bose babibona yo cyaramba baje nca numva arambare ati uyu mwana n'uwi wiwe sha mwana we icyo kintu cyanababaje cyane rwose hakubitiraho n'ibibazo ngo mbona mwarujya rugo ahubwo rero aba bantu baba barampereye umuti umugabo pe kuko nta kuntu umugabo wanje je twubakanye tukaronka ikibondo tugikeneye agaca ategura kumbwira ngo ni nkororinda sa urabyumva ibyo bintu wowe wabyumvishije he twari tumaze igihe kinini atanda nsubiye kuronka Imana kiradufasha nca ndonka umwana mugabo nca numva umugabo wanje avuze ngo madame ikintu ndagusabye kororiyonda mukuru wanje vrema nk'abantu vrema nabona narakoze nabi jewe ibyo bintu byarananiye kwakira naciye mfata umwanzuro nte jewe ndahukanye pe kubwiza impamvu kugira ngo ndokore jewe nirokorere n'umwana wo munda hamwe na wundi bari ko bararwanira bose ntazi iyo bazanana sivyo rero cyane ucubira kumbaza ibintu byinshi iyo niyo mpamvu yanzanye ese none nanje kuzinubatse umugabo wanje azokwemera kudutunga turi babiri kweli ariko wari ukwiye gusubira mu rugo rwawe erega niko zubakwa ingo z'ubu no kugereka ibuye kurindi niba ubona ko nawe nakubereye umutwaro hasi tumumbwira ati genda kuko jewe nzoraraho bwije nta mugabo nzosubira gusubiraho kuko ibyo ntaboneye birandengeye birarenze ubwenge bw'iwanje utari kurambira nkuko ndavuye musi wibona kuri ncyabwenge ya cyane niko wihenda umvize ndakubwire ibintu byose urimo ngaha muri iyi nzu wewe byose ndabizi ibyo ukora byose ndabizi ikintu kimwe no kubwira wewe uri kurabesha ubwenge bwawe n'umutima wawe natuzuvugeze ko muri ino nzu ahubwo ikintu kimwe hasigaye umunsi umwe nacyo ndakwica ibyo urimo byose wewe je ndabizi kandi iyi nzu yinjigwa umuntu yagutumye nimba nawe witumye ubirabe neza Shenzi
ariko uyu mukobwa byagenze gute ugira mfate video mbehoho ko nabonye umengo n'umuntu yifasha ari kure ubwo niho bari undi muntu w'umugabo yaje akamuha telefone ugira afate ibyo turiko turakora no maramaye ndi umuntu w'umugabo Bea we Bea wa ntabyashira icara ngaha tuvugane nabwiye ko ari umuntu ntabyashira icara ngaha cyusha tuvugane ntabyashira urabijanye icara ngaha tuvugane naho ngo usigaye ry'umutima okay hama hari icyo nashaka tuvugane nashaka kubaza ku byerekeye irya video wampaye turi mu gitanda nashaka kumenya ukuntu wayifashe gute wari ufise umuntu hajya hafi agufasha sinatahuye ukuntu je nawe tushobora kuba turyamye mu gitanda turi muri bijya bintu hanyuma munyuma nkabona video y'ivyo twakoze vyose byarantangaje byagenze gute wabikoze gute umvirize ndakubwira uribuka igihe duhura je nawe urazi ko twahuriye mu kabare twese twanyoye twaborewe nta numwe kandi yaranakundanye n'uwundi nje ndazi kubizi birangira tugiye kuryamana rero iryo video kumwe nayifashe shaka ndagusigurira igituma narayifashe uribuka ko dushitse muri chambre nakubwiye ngo wikingire ukana rero iryo video nayifashe mvuga ati uko biri kose uno muntu ntawenzi sinzi uburyo na bumwe duhuriyemo mbasi naho nogira ikibazo sinamenye ndamutorera iryo video rero nayifashe kugira ngo nihagira ikindi kibazo gikurikira mu nyuma izi imbere cabona uko urazi yuko nene nakubwiye twikingire birangira kandi n'ubundi ntwaye ninda yawe nivyo byanakurikiye urabibona iyo ntaba ndanagafise ntwari kwemera ko mfise inda yawe ibyo ndabyumva none wayifashe mu buryo bwa gute kuko je nawe twere tujyana ni gute dushaka kuba tujyamye turi muri bijya twese nkabona video ni nkaho umenga ari undi muntu yari ahari yayifashe wahaye telefone hari undi muntu yabonye ibyacu je nawe tujyamye nivyo nico kibazo mfise yoba yarafashe ijya video oya sheri humura kajya ka video gafise wowe nyine na jewe nta nundi muntu ushobora kugaha sawa ndakubwira icifuzo cyane ndizira yuko warambwiye ko ufise inda naremeye umwana kandi nico kibazo wari ufise ubu nta kibazo gihari naguhaye n'ibintu bizorera umwana bizomufasha kuba ubu turi kumwe hano nibaza yuko ikintu gikurikira ya video tuyifute muri phone kuko ntaci kimazemo ico yari imaze akamara ari gufitiye karaheze zani video tuyifute kuko nta kamari ifise muri telefone yawe uriyumvira ko nava nzi n'irya video tukayifuta none cyangwa uyifise n'urudandazwa uzosubira uyinkangishe cyangwa ugire ahandi ijana oya nuko nta kintu na kimwe rero tuyifute oya nyumviriza ndakubwira ikintu kimwe urabona ko ufise inda yawe irya video ntacyo iri kirica urazi warayemeye inda ni iwawe uriko uramfasha mbayeho neza mwana wanje aguwe neza ko ariko ushaka ko tuyifuta reka yigumira haki ya video nta na kimwe hanyuma tubandanye ubuzima tubandanye kandi n'urukundo twibereyeho neza she hari na kimwe Jero mbatasha bitwaye irya video tuyihoze tuyireke kubera ko irya video ntacyo yishe sinumva impamvu rero twayifuta ubwo she nakwumvira ibintu byinshi irya video nibisanzwe no kuyifuta n'ibintu bisanzwe nagushavura urumva ahubwo reka kubaza ushaka ndagutekera ikuno munsi agatoki nyene cyangwa nyene twishatsa kuzuba wewe nawe urazi byo genda uraho utuma twose ndashima sawa mukunzi wanje turasubiye rero icyatumye ndagwamagara ngaha nashaka tuyage ingorane mfise muhira kandi nawe usanzwe uzi
urabona wewe uri mukuru wa madamu rero mutoyi wawe twaravuruganye gatoya kandi tutabeshanye amakosa ari kuri jewe naramukora amakosa menshi nivyo arageraho aragenda ariko nubwo yagiye ntibinezera ndamukeneye kandi cyane nico gituma naguhamagaye kugira tuyage nawe ugira ico mpanuye nk'umuntu mukuru ngiye kubikora nka muteya wanje ndamuhanure kuko aranyumvira ariko nawe wisubireko kuko waramugiriye amakosa cyane uramubabaza cyane nizere yuko ugiye kwisubirako utazusubira kumubabaza sinzosubira kumugora kuko amakosa narayabonye nakoze sinzoyasubira hama kuva amaze kugenda hari abandi bakobwa babiri basigaye bari muhira bahaba kandi harimo n'umugenzi wiwe yari byiza nuko yoza tukabana kuko awoza gusanga mu nyuma harabaye nabibi kubera nabo bakobwa urumva kubana n'abandi bakobwa babiri umuntu w'umugabo gende mumpanurire umusabira imbabazi mugiye ko namutakambiye agaruke twubake kuko ndamukunda kandi amakosa nayatahuye nta kibazo ngiye kubikora ivyo ndagukwemereye nzobigukorera sawa nta kibazo ivyo nzobikora akoze Mama anje waje ego naye mwana da turaboneza ndabukura hanyuma renda kubwire nahuye n'umugabo wawe kujya nyene wabimbwiye nawe niko yabimbwiye yambwiye byose kandi asa n'umuntu yicuza rero kubw'ivyo ndagusabye usubire mu rugo rwawe kuko atari uko urahomba umugabo uhomba urugo uhombe n'amatunga uzi yuko yambariye ko mu rugo rw'iwawe hasigaye hari abandi bagore kandi b'abagenzi bawe umviriza renda kubwire tora ibintu by'iwawe byose usubire mu rujya rugo nta muntu aturugo kuko uzohomba amatungo uhomba inzu uhomba umugabo urumva je urumva nka mutoya wanje sinkeneye ngo umbwire ngo ibiki nabikitora ibintu by'iwawe nyene ugende umvireho ugende mu rugo rw'iwawe ubake niko zubakwa genda ubu nyene nta sinshaka ijambo nari munyishura Hey, biga waramenye Omega Shop wibaza ngo niki Omega Shop yaje kubabera inyishu y'ibibazo byanyu umviriza tubafitiye amavuta meza 15 aja muri DSL mu makamyo mbere n'ahandi tubafitiye amabateri y'ubwoko bwose kandi akomeye aramba akabinge rero ibyo byose umaze kubigura tubigusanza aho uherereye kandi tukabikwambikira ku modoka ku buntu sibyo gusa turafitiye otan par 13 par 14 kandi ameze neza cyane dusanzwe dufise keya twakira abakiriya neza wifuza kumenya aho Omega Shop iherereye naho sahandi iherereye imbere ya banke Ikode ni uzobona Omega Shop mbere ubajije ati kwa Yamuremye Gerard baca bakwereka bose barahazi hari n'icyapa cyanditse ko Omega Shop ushobora kuturondera kuri nimero ikurikira 68 21 51 41 68 21 51 hamagara kuri iyo nimero uciye kuri WhatsApp cyangwa kuri ya page isanzwe ushobora kuturonka byoroshe Omega Shop ni inyishu y'ibibazo byanyu.